nuko ngo buriya uwitwa Lamine Yamal amakuru karavugwa ataraja ku mugaragaro ariko aravugwa mu vyumve neza ariko aravugwa oya taraba officiel kandi ataraja ku mugaragaro mumvise ibintu nk'ivyo naba ariko aravugwa bya binyamakuru bizi gucengetera byumva gucengetera ukavuga ati mbega Hasfriki na staff yiwe bimeze gute ko yumvira ibiki ubwo mu myimenyerezo akora iki ibinyamakuru ko iravuga ngo Lamine Yamal ko amuraba ukora karakora ngo bashobora kumuha responsabilité yo gutera penalty bakongera makabara responsabilité gutera makufura muri equipe yitwa FC Barcelona uvuga ngo ibintu byose bishoboka kufura zegereye equipe bavuze kufura ari kuvuga ngo kufura za Lamine Yamal ni kufura ziba zegereye igori rero ngo FC Barcelona kiri yumvira na staff muri rusangi yuko bashaka kumuhangutsa aratera penalty bakabongera bakazakora muha kandi kuzatera n'amakufura muri equipe yitwa FC Barcelona uvuga ngo ibintu shaka kuri bibiri bikomeye muri equipe FC Barcelona bagomba bihe umwana muto w'imyaka 18 yitwa Lamine Yamal umunya Espanyol baruka kumwongeza amasezerano Lamine Yamal penalty kufura muri equipe FC Barcelona nizera ko ivyo bintu Lamine Yamal nawe ubwiwe yarigeze kuba nabisaba burya ati aravuga ati je bugenda nakwiriye kuba noronka amapenalty n'amakufra rimwe nkaza ndatera uretse yuko kandi kigeretse ko yigize yahereye ko no kunasaba yasabye uburongozi bw'umugwi cyangwa mu banyeza cyane kutazaramusora kenshi na kenshi kuko Lamine Yamal numwe novuga ati akiri umwana muto gwera mu myaka 16 17 yiwe yari wamukinyi wabona ko abamenyereza bose abako barifuza gukora ikintu cyo kumurinda imvune umukinyera amaze gukina iminota igera kuri 75 ati akaniko kajyore ko gushora kumusohora hanze Lamine Yamal kugira ngo tumurinde uburuhe burenze cyane kugira ngo ataza kugira imvune zizomutuma aja kumara hanze kibuga igihe kirekire novuga ati rero Lamine Yamal no munsi kuba yarashoboye kuba nasaba kwanza ubwa mbere na mbere bamuha amapenalty n'amakufra ariko kandi uno munsi uburongozi buko buraniyumvira kunabimuha kandi kanatsinda Lamine Yamal no munsi amaze kuba nafatwa nk'umukinyi novuga ati ntayigayizwa mu mugwa FC Barcelona amaze kuba nafatwa nk'umukinyi afatiye runini no mugwa FC Barcelona kanatsinda ari bimenyetso nibitugaragariza yuko bamaze no kumuha nimero 10 ino nimero 10 ni nimero yambaye abakinyi babona yuko niba abakinyi bahagarara bakagwanira umugwi bitangira umugwi bakora cyane kugira umugwi ugira ibiharuro vyiza bakora cyane kugira umugwi uharugwe mu bibanza vyiza ndatanga akarorero nka Lionel Messi Ronaldinho Gaucho n'abandi bagiye barahabwa ino nimero n'abakinyi usanga bagiye barafatira runini cyane no mu FC Barcelona ndetse kanatsinda nimero iheruka kuba yambagwa n'umukinyi ndavuga Antoine Fati uno musi amaze kuba yanerekeza hariya muri Monaco mu Faransa ariko kandi garukura bigihe habwo ino nimero 10 yari wa mukinyi nivyo yaje ba Lionel Messi bakihari ariko ukabona ni wa mukinyi ashobora kuronka intsinzi ashobora kuba homme du match imbere ya ba Lionel Messi yari umukinyi akaragaragaza yerekana yuko jewe ndafite ubushobozi bwo kuza kugwanira umugwa FC Barcelona ndetse nkanawitangira nkakora nk'ivyo ba Lionel Messi bako baranakora Lionel Messi amaze kuva mu mugwa FC Barcelona Lamine Antoine Fati yarahawe nimero 10 kuko niwe mukinyi yagumye yerekana yuko afise bwa bushobozi bwo gushobora kugwanira umugwi guhagarara umugwi mu gihe umeze nabi akaza gatanga vyiza rero ndavuga ati rero Lamine Yamal nawe nyene kuba umugwi wiyumviriye kumuha bino bintu kumugira wa mukinya ashobora gutera amakufra ya hafi kumugira wa mukinya ashobora gutera amapenalty nuko bamubona mu ubwo bushobozi nuko babona mu ko afise ubwo bushobozi bwo gushobora guhagarara akagwanira umugwi akadefanda umugwi wiwe mu gihe vyanse canke mu gihe bitameze neza kuko ni kenshi twabonye FC Barcelona vyanka Lamine Yamal akaza gahindura ibintu igihe twabonye FC Barcelona bigoranye kwironka intsinzi ariko Lamine Yamal akaza gatanga assist zigera kuri 2 ndetse akanatsinda ndavuga ati rero FC Barcelona kwiyumvira kumuha bino bintu Lamine Yamal ubwa mbere nambe no kwambona mu ubwo bushobozi kandi ubwo bushobozi bamubonamo nibwo bwanatumye bumva ko bomuha nimero 10 kuko garukura be na Lionel Messi wasanga ari wa mukinyi yihaga amakufra kandi wasanga ari wa mukinyi afise bwa bushobozi bwo gushobora gutsinda amakufra akagombora ibitsindo canke FC Barcelona igatahukana intsinzi gatahukana amanota 3 ku bwa kufra nziza cyane yatewe na Lionel Messi ugagije kuraba n'ibitsindo Lamine Yamal no museka aratsinda nibyo bitsindo umenga harimo ubwenge kanaka nibitsindo by'ubwenge nibitsindo biko birategwa ku buryo ubona yuko no mukinyi iki gitsinda ashobe gutsinda na kufra y'ahahana hari ibitsindo byinshi Lamine Yamal atsinda ugasanga bitsinda inyuma ya box ugasanga biteye nk'umuntu asa nk'umuntu yaratenga kufra
hari kufra nyinshi twakunze kubona kuri Lionel Messi, hari ibitsindo byinshi twakunze kubona kuri Lionel Messi bifitanye ishusho n'ivyo Lamine Yamal no munsi ariko aratsinda. Rebe ivyo nivyo bituma mvuga ati FC Barcelona gufata ingingo yo guha Lamine Yamal gutera amakufra ndetse no gutera amapenalty nuko bamubonye mu bushobozi kandi kanatsinda n'ubwo bushobozi aranamufise nawe nyene. Biragoye cyane kumva ko ukwizera umukinyi atari bwateye kufra canke penalty zigira kuri 5 ngo azitsinde, ariko we ubwiwe yaraje aravuga ati jewe Lamine Yamal nasavye ivyo kubikora kubera yuko ndazi neza na neza nintasaba ngo ngerageze nta gihe na kimwe nzigera mbona yuko ndabishoboye. Rero birasaba ko ngerageza nivyananira ejo bizomfasha kwiga aho nkwiriye gukosora kuruta uko noguma nicaye ngo ndindire umunsi ngo nzoba nabishobora. Eske uzobishobora utagerageje? Rero ndavuga ati Lamine Yamal kumuha amakufra n'amapenalty baramubona mu bwo bushobozi kandi kanatsinda nawe nyene nizeye yuko azobikora neza kuko ni nawe mukinya agerageza kutwereka yuko bampaye nimero 10. Nimero 10 ndazi vyijejwe, ndazi mateka nimero 10 mu mugwa FC Barcelona yari ya nimero yambagwa n'umuntu azi gutanga ama assist azi no gutsinda. Rero none Lamine Yamal amaze kutwereka yuko ariko aragerageza nawe nyene kuba muri babakinyi baharugwa nk'aba meilleur buteur kuko ararondeza cyane goli gusumba uko arondeza cyane gutanga ama assist nkuko twamubonye muri saison iheze. Bavuga ati rero Lamine Yamal kumuha buno burenganzira bwo gushaka gutera amapenalty n'amakufra navyo bizoba mu bintu bizomufasha guharugwa mu bakinyi baba meilleur buteur muri saison mu mugwi wa FC Barcelona. Uyu munsi Lamine Yamal niwe yabyisabiye aravuga ngo ndifuza nanje kuba mu bantu bashobora gutsinda ibisindo byinshi cyangwa bagatanga ama assist menshi. Nibyo mukinya ashobora kuba mwiza cyangwa ashobora kwitwa mwiza kugira ibiharo byiza akagira gute mugabo iyo udafise ivyo bitsindo cyangwa udafise ayo ma assist mon cher ami ndakubwije ukuruza ko uri mu bibazo bijanye na nivyo gutwara ibikombe cyangwa gutwara ubushimwe. Rero kubwanje ivya Lamine Yamal yumviriza ekutera uko imeze iyi wawe nivuga yumviririza ahubwo yumvirize ko ndanumvikana ahubwo ndakumva ariko yamfasha kuri ndakumviriza wandaniza ko urabandanya kuvuga kuri no mugabo witwa Lamine Yamal ndavuga ntigiye ku ruhande rwanje nivyo n'umukinyi je nabonye nka mwiza n'umukinyi yakoze byiza muri club ya FC Barcelona atanga ama assist arafasha mu bitsindo bigiye bitandukanye nubwo ari bike. N'umukinyi novuga ngo ku ruhande rwanje nabonye hari byinshi akora mu kibuga bimeze neza cyane, ariko ikintu kimwe gusa yabuze kugira ngo kimuhesha ku gaciro ko kwitwa umukinnyi adasanzwe muri club FC Barcelona ko gushobora guhabwa ubwo bushimwe cyangwa gushirwa mu bakinnyi bashobora gutwara ubushimwe bwa novuga ngo gushigwa imbere reka mvuge gushigwa imbere mu bakinnyi batwara ubwo bushimwe bugiye butandukanye nk'agashimwe ka Ballon d'Or, agashimwe k'umukinnyi yaranze La Liga, agashimwe k'umukinnyi yaranze umupira w'amaguru muri rusangi nk'ubushimwe bwa the best buri mu gutangwa. Ikintu cyonyine cyo bimubuza ari statistique afise. Ibi rero bisobanuye ikintu kimwe gikomeye, bisobanuye ngo ya mapenalty wakoza gatera Lewandowski, ya mipira wari gushobora gutsinda gatera Lewandowski, ya makufla wari gushobora gutera ugatsindo gatera bigatumwa nako bigategwa na naka canke na Rafinha cyane undi wese akabihusha canke akagira uko bro iyo bitera wakabaye novuga ngo ufise ibiharo vyiza vyakakuvuye kugira ngo ushobore kugira gute gutwara ku gashimwe ka Ballon d'Or n'ubundi bushimwe bw'ibitandukanye. Kumva ibi rero Lamine Yamal avyumvira akakyumvira eske jewe nanje sitarinda bibereye aka kanya niwe mukinnyi gafise agaciro kanini kuruta abandi muri club ya FC Barcelona. Niho wa mbere niwe gafise n'ubundi niwe mukinnyi bafasha gutsinda match, niwe mukinnyi atanga ayo assist akavamwe ivyo bitsindo, araseriva bagiye batandukanye bakirira arasenya kavoma niko barundi baciye umugane bavuga. Uyu munsi ashobora no kudatsinda ivyo bitsindo cyangwa kudatanga iyo assist mubwo ukabona ngo equipe yose yapanitse kubera ko Lamine Yamal ahari. Nivyo byanatumye n'abayobozi ba club ya FC Barcelona biyumvira bakavuga ngo
nimba ari umukinyi dukenerwa amafaranga menshi tuyahe Lamine Yamal. none uja kure ubundi muri no weekend ntiyatsinze igitsindo atanga na pass zive kandi byagaragara ko mengo Lamine Yamal ntari karaboneka mugabo aboneka muri cya gihe abageze nyine ko aboneka. Yego rero kubw'ivyo cya ku ruhande rwanje uvuga ngo ibi bintu ni ibintu bikomeye novuga ngo byavugiye Lamine Yamal kumwita umukinyi mwiza cyangwa se kumuha ako gaciro nk'umukinyi mwiza, ariko mugabo ukabona ngo hari ibintu bigihaze kubera ko nta bitsinda afise cyangwa na assist, ariko nako ama assist yari yafise mugabo nta bitsinda afise, kandi akabazi neza ngo ikibazo ca mbere dufise nuko muri club yacu nta muntu ariko aratera kufra, nta wari. Barcelona barakenya umuntu atera kufra, baravyize barabirondeye mugabo baramubuze. Ese kuri Lamine Yamal nk'umugabo afise responsibility zo gufasha equipe gutsinda, iki kintu naco kwiga kugira ngo gikorereko. Ibi rero ni bimwe mu bintu Lamine Yamal ategezwa kwiyumvira nawe. Nimba tumubuze, je nabivuze. Nimba tubona Lamine Yamal ariko azahabwa numero 10 yahambwa amafaranga menshi kurusha abandi, nuko isanze muri generation asanzwe ari umuyobozi kandi akiri muto. Muri generation atawundi mukinya ashobora kuyimufasha. Ibi byari bigoye ko Messi ari gushobora kuza muri club yitwa FC Barcelona shikatora igitambara nakwashika yitwa umukinyi w'agaciro kuruta abandi, kandi hari abakinyi batandukanye bavuye no muri Ramas yasanze ba Xavi, yasanze abo ba Sergio Busquets, yasanze ba Andre Iniesta, abo ba Puyol, ba Piqué, abatandukanye bose bari bari hagati mu kibuga wagenda uri Messi ukasanga hari Deco, ukasanga hari Xavi, ukasanga hari Iniesta, bagakora abantu n'ikibazo cyawe tugikure he ukakibura banza wicare hanze. Deco turaza kumusora nawe Messi winjire hanyuma uduhe ivyo biharo vyiza, kandi Messi yarinje agatsinda igitsindo tayari direct agatanga assist. Hari match imwe hakiri Ronaldinho muri Barcelona, equipe bigeze gukina muri Champions hagimenga hari muri Champions League mu 2006 gutyo. Barcelona barakina match barayitsinda, benshi baratangura baribaza bati eske ninde muntu yitwaye neza, benshi baravuga ngo Ronaldinho yadukoreye umuti, abandi baragenda baravuga bati Iniesta wakoze amateka adasanzwe. Mugabo Iniesta nawe yaje kubivuga, aravuga ngo twe twari ko turashimagiza ivyo umugabo witwa Ronaldinho yarakoze, tugashimagiza ivyo nako abandi bakinyi bagiye batandukanye bari bakoze hagati mu kibuga no mu busatirizi. Xavi Hernandez acaranyegera arambwira ati mes amis, nivyo twakinyira ukino bwiza kandi twarutsinze, mugabo nimba dutsinze match y'uno munsi hari umuntu umwe adufashije kuyitsinda yitwa Lionel Messi. Kandi akina wa mwana 2006 yari umwana akiri muto gabure yinjiye muri club ya FC Barcelona, ariko haje arameze nk'umusubirizi muri club, yinjiye aruko Deka sohotse, yinjiye aruko bigaragara ko equipe umenga iri kwiragerageza kumara match, mugabo arinjiye equipe bari gushobora no gutakaza igitsindo kikagombogwa cinjijwe n'umugabo witwa Ronaldinho. Mugabo Xavi aravuga ngo nivyo twe twari ko turabona ibitandukanye, me nkajewe nk'umuvisionnaire nk'umuntu araba kure, twatsindiwe match n'umukinyi yitwa Lionel Messi, kandi uyu mukinyi mu gihe yobandanya muri no rugero cyangwa akabandanya duza urugero, azoba umukinyi mwiza kuruta abandi bakinyi bose nigeze mbona mu mupira w'amaguru. Azoba umukinyi afise izina riruta iryo twe dufise, azoba umukinyi afise izina riruta iryo buri wundi mukinyi wese wa FC Barcelona yari afise. Ubu ni Xavi Hernandez yabibwiye Andre Iniesta muri za 2006-2007. Ibi rero vya Messi mwiza yinjira agatsinda ico gitsinda agatanga assist, vyari ivyo mwico giye kubera ko hari abandi bakinyi benshi beza. Mugabo uyu munsi biroroshe ko muri Barcelona hinjira Pau Kubarsi muri defense agashika yitwa meilleur défenseur imbere y'abandi bakinyi bari bahari bose. Birumvikana. Biroroshe ko Marc Casado yinjira muri milieu ya Barcelona agashika yitwa meilleur. Bernard akaza Casado atahari, Bernard agashika yitwa meilleur. Pedri yaraje agishika meilleur. Gavi yaje agishika meilleur. Keno ndabire mu busatirizi. Lamine Yamal arinjiye ashitse ni meilleur. Zana nabo bana bakiri bato nabo nyene abapeti bo bandi bakoraje ubunyene wumva ngo naka ngo yaje ukumenya karavugwa mu izina mwana umenga arakomeye. Bafite umwana akina hagati yitwa Dro Fernandez n'ukina ku ruhande rw'inyuma Geoffrey Torrent. Ntabana b'impano vraiment. Torrent nabonye agihuzagirika mugabo n'umukinyi mwiza. Rero kubw'ivyo rero ibyo bisigura iki kintu gikomeye kivuga ngo muri Barcelona biroroshe ko umukinyi ashobora kuza ari mushasha akaza gutangura ibigwi bishasha muri club, kubera ko nta wundi mukinyi ariyo afise ivyo bigwi novuga ngo amuzi imbere. Abakinyi bose bisanze muri generation zimwe. Ronaldo Araujo yari muri club bwa mbere, mugabo akakanya Ronaldo Araujo novuga ngo ni mukinyi ameze nka mushasha muri club kubera ko atanguye kuronka umwanya mu mwaka avala Nepals. Marc Andre ter Stegen niwe yariko yarahari nk'umukinyi novuga ngo
abarenze umukambwe mugari mwizamu hari inyuma biragoye kuzoma kufura kuzoma penalty biragoye ko ashobora kuza kwetervena mu bintu bigiye bitandukanye by'agati mu kibuga byanatumye muri Barcelona bavuga ngo ko Ter Stegen uri inyuma reka duhe responsibility Rafinha zo kuza kuvugira abakinyi hagati mu kibuga nta wundi mukinyi mu busatirizi Lewandowski ni mushasha nubwo ari umukinyi w'amateka mugane mushasha muri club Pedri Gonzalez wosanga arusha ubukambwira Lewandowski muri Barcelona ni kuvuga mu gihe rero muri club atabakinyi nka ba Sergio Busquets bagihari bande bazavi n'abandi bagiye batandukanye hari abakinyi bashasha gusa tuja tuza tukaraba eske abakinyi bafise agaciro muri club ya Barcelona ni bande sa abakinyi bavuye muri B ababuri amasi kuko ari nabiwabo nabo bikurije kanatsinda nibo bantu bamaze umwanya munini muri Barcelona usabana badogirije n'agaciro uza gusanga umwana kiri muto cyane ngo bamucize kuri liberatoire ibihumbi cyangwa umuri yari kubera ko yinjiye asanga ikibanza ciwe kigaragara ashika ja mu kibanza ciwe atera gifata rero novuga ngo iyo tumaze kubiraba dusanga abakinyi bose bavuye muri amasa nibo bakinyi bagize gute bari imbere y'abandi bose hanyuma muri abo bakinyi bavuye muri Ramasi hari abakinyi novuga ngo batatu basa n'abakomeye Barcelona kugeza kano kanya bakirabirako hari umugabo witwa reka mvuge bana umugabo witwa Pau Kubarsi mushasha waje ubunyene Alejandro Balde Pedri Gonzalez na Lamine Yamal binjiriye kuri bane hariya ni bane aba nibo bakinyi bafasha cyane Barcelona mu bakinyi bakurijwe muri Ramasi twabonye nk'abakuru muri club ya FC Barcelona hanyuma mwabo bakinyi novuga ngo bakome bahari umukinyi ushobora kuja gutera ayo makufura nayo mapenalty n'abakinyi babiri ni Pedri Gonzalez n'umugabo witwa Lamine Yamal babiri aha no kuvuga ndiko nderimina kugira ngo nze kugera kuri wa mukinyi yitwa Lamine Yamal kumva nimba ari wenza kugera ko cangira kuri Pedri hanyuma cangaruka nkaraba eske Lamine Yamal ubwo bushobozi arabufise canke eske Lamine Yamal niwe mukinyi yarabereye gukora ivyo byose imbere ya Pedri Gonzalez mukinyi mwiza hagati mu kibuga ariko arakontorora match ariko arakora byose bishoboka kugira ngo equipe yitware neza ibi rero iyo bimaze kugera hano nchangaruka nkaraba eske umukinyi personality ziwe zimeze gute Pedri Gonzalez ni wa mukinyi bohana penalty ngugendo yitere agacaza undi mukinyi wese naho yoba Ter Stegen akabwira ngo iyi penalty ntakuntu boyima Pedri akayiba kayimo Pedri Gonzalez nizo mubona ngo umupira ngo uragiye ngo ni kuvura ngo ndishinja guhagara ko ngo ndayitere no reka barafina bagende bagwane bagira uku reka ba Yamal nyene bagende babere reka ba Lewandowski baze kurunda reka ba Ferran Torres baze kubikora je Pedri nkibona umupira hasi ndareka kuko akazi kanje kaheze ni bagende batere niko Pedri ameze ndakubwije ukuri yaba Pedri yari umukinya avuga ngo naje ndipfuza kuja gutera ibi bintu by'amapenalty n'amakufu uri Barcelona wo kwiyumviriye imbere yuko Yamal ukavuga ngo Pedri ndaza kuyimuha mugabo kuba Pedri nawe lokira ibi bintu atabijamwe atakibazo bimuteye zihari we yanabivuze neza avuga ngo jewe umupira nkina kugeza muri kano kanya n'umupira wo kwinezereza je ndiko ndakina mu kibuga nkina nyene kome ndumukinya yaje gukina agapira kubera kakanyohera nta bindi bintu zakumbwira ngo shaka gushikari ndakina vyiza mugabo kubera ndiko ndakina ibintu sanzwe nyene niyumvamo nk'ubwayo iyo uravye rero Pedri ndetse ukaraba n'umupeti yitwa Lamine Yamal uza gusanga Pedri wivyo n'ibinamuraba ubwo rero Lamine Yamal yakaba aje kunigana n'abakinyi basanzwe babikora ndavuga ba Rafinha abakinyi ba Ferran Torres abakinyi ba Robert Lewandowski hanyuma Lamine Yamal nawe ku giti ciwe arabiraba akavuga ngo eske Rafinha na Lewandowski nibaguma batera penalty nzokwigira ndababana Mere bite nzokoma ndi nyuma yabo ndokoma ndi Mere assiste nzoguma ndi mu assista wabo ndabamba mugabo ivyo kutsinda ibitsindo vyinshi ntavyo nzoba ndiye Rafinha pass imwe zoyikuri wanje yakabira yikuri kwa Pedri aronke ibitsindo bibiri Rafinha zoronka penalty atsindisho gitsinda ata assiste yanjirimo Lewandowski azobikora ubwo rero Lamine Yamal nka wa mupeti novuga ngo ariko araza yubaho ukamwitangaza makoro kavuga ngo Barcelona ngiye kuba Champions League Espagne ngiye kuba gikombe c'isi undi wa mukinyi novuga ngo arinda kuburyo buri kintu cyose yovuga ngo ndafata risk zo kubikora hanyuma binaniye nshigugo rubanza mugabo ndazi neza ko njenza kuba nagerageje ndaza kunanirwa uyu munsi nzonanirwe cyo mugabo umunsi ugira gatatu nzobikora bizogenda neza rero kubw'ivyo nimba afise iyi mentality akaba ari wa mukinyi novuga ngo yinjiye muri equipe ya Barcelona ari umuridere wa club ari umuyobozi wabo w'abandi ari umukinyi novuga ngo akuriye muri Ramasi ari umukuru kubera ko abandi bose atakibanza kinini bashobora kuronka muri club kubera ko ari bashasha kandi badashobora gutanga nk'ivyo atanga kubera ko abizi neza ngo ndamaze sezo zibiri ndi umupeta kiri muto mvugwa mu gitangazamakuru kuruta abandi bakinyi bose ba club yitwa FC Barcelona ubwo nanje ndakeneye kuduza ibaro nanje ku giti canje nzofasha Rafinha nanje nifasha ubwo no mwana Lamine Yamal ubwo ntari karagerageza kumengo agomba kugenda mu ishusho yitwa Lionel Messi
hari ukuntu umenga muraba ku kajisha avuga ngo Lionel Messi yaduze uku nivyo ibitsindo biko ndasinda kuri no munsi ibitsindo uvuga ngo vyishi paraporo ivyo yakoze witwa Lionel Messi mu myaka yeze ariko ndabona ko mengo witwa Lamine Yamal kuno munsi hari ukuntu bamuhaye nimero 10 bamweje amasezerano abaye umukinya himwe amafaranga menshi muri equipe ya Barcelona ubu naho ariko arasaba ndakine gukora responsibility ko mengo kubwanyu murabona ko mengo imyaka 14 bwo hagere ko afata ivyo bintu ko tubona ko nkuko bavuga witwa Robert Lewandowski aracyahari kandi batezo penalty wavuze abakinyi bitwa ba Rafinha wavuze abandi bakinyi batandukanye ibijanye n'inyota yo kubikora mugabo twibuke ko witwa Robert Lewandowski nawe nimba ari muri equipe ya Barcelona ari muri FC Barcelona kugira ngo abe meilleur buteur mu nimero 9 bayifuza kugira iki gutsinda ibitsindo vyinshi kurusha abandi batsinda wanashimara nabikora kandi izi penalty zahora zifise ikintu kinini cyane zimufasha uno munsi nibyashika Lamine Yamal bakamuha kufuraje no shaka ko ndavyumva ariko niba muha penalty nazo ubwo wa Robert Lewandowski cyane bakibatandukanye ubwo ntazobafashe responsibility umwana yitwa Lamine Yamal atabwo hagenda bamuha nimero 10 jewe Jackie kintu maze kumubona ko Lamine Yamal ni cyahe uno munsi Lamine Yamal arasa nka wa mukinyi agomba gukinira kuri pressure nimero 10 kuko Lamine Yamal no munsi Lionel Messi kuko Lamine Yamal no munsi arasa n'umuntu adashaka gukina nka Lamine Yamal nyene uko ari arasa n'umuntu adashaka gukina tije Lamine Yamal mezuku nkwere kumenya ko nkwire kumeruku no gukina uku kujya nyene jewe ndi no ahubwo Lamine Yamal no munsi amaze kugaragaza yuko hari pressure kanaka imuriko kuva aho aherewe nimero 10 mu mugwa FC Barcelona arifuza gukina arifuza gutanga nk'ivyo Lionel Messi yatanze arifuza gutanga nk'ivyo ba Ronaldinho Gaucho yatanze urumva mu bisanzwe ni wa mukinyi yifuza karite yatanzwe na Lionel Messi mu mugwa FC Barcelona na karite yatanzwe na Ronaldinho Gaucho mu mugwa FC Barcelona yambaye nimero 10 za nimero 10 z'abakiyi baciye bose banditse amateka kwa Barcelona ari zifuza ko zimukoranirako kuko Lamine Yamal tuzi karite yiwe nyamukuru afise ni nka Neymar Junior nimba warabonye Neymar Junior yari umukinyi umupira w'amaguru yakira nk'uwinezereza n'uwinezereza gukreya ama occasion gukreya ibintu nk'iyama ibiki bitandukanye utuntu uwo Neymar Junior nyene hageze ahantu arabona ngo ibyo kwinezereza ariko amanze ndabivemo ngiye gutwara ubushimwe bwo kugiti canje biza gutuma ava mu FC Barcelona abona ngo imbere ya Paris Saint-Germain nakoze byiza kuruta Lionel Messi mugabo hashimirwa Lionel Messi kubera iki kubera ko ari we mukinyi two wa mbere muri club reka rero je mve muri iyi club hanyuma nje muri Paris Saint-Germain kugira ngo ndabutware nanje ubwo bushimwe byumvikana ngo muri ya karite yiwe yo kuma ngo ndiko ndinezereza gusa nta kintu ndiko ndaharanira gikomeye harazama kandi kantu kagatima kamubwira ngo eske weho nta cubahiro warukwiye muri club kumenga uri kukina vyiza kumenga uri kukina vyiza kuruta abandi eske we nta cubahiro warukwiye muri club erego ubundi Neymar Junior cubahiro yaragifise gusa byari bigoye cyane ko yovugwa cyane imbere ya Lionel Messi rero Lamine Yamal no munsi rero arifuza ego nivyo Lionel Messi yari wa mukinyi aza amacenga yari wa mukinyi azi gukreya ama occasion menshi ariko kandi yari na wa mukinyi atsinda uno musi Lamine Yamal akagaruka karabati jewe nzo wa mukinyi aronka ibitsindo vyinshi gute mu gihe penalty zigitera Robert Lewandowski penalty mu gihe atera Robert Lewandowski iza gutera Rafael Diaz nivyo nzotanga yo ma assist nkuko bashoye kubana bivuga ngaho bwa mbere je ndaha assist Rafinha ariko ashaka kuronka ikindi gitsindo assist itavuye iwanje Robert Lewandowski uko nyene bikagenda uko nyene rero Lamine Yamal aramaze kubona ati nimba no munsi ndashobora kuvugwa ngo mu bakinnyi bashobora kurwanira akashimwe ka barodo ariko biragoye cyane ko noza imbere mu gihe bandusha ibiharuro by'ibitsindo yega nuno mwaka ntanabaciriyemwo ikintu cyamufashije ni y'amapasi yakatanga menshi yatanze pasi ni 13 hariya muri La Liga ubundi watsinze ibitsindo vyinshi yabaye Robert Lewandowski wakurikiye yabaye uwitwa Rafinha uza gusanga witwa Lamine Yamal kwagira gatatu muri Esquerdic wibaza yuko Lamine Yamal kaje kano katamukora ko kumva iyo bariko baravuga ngo bakwiye Ballon d'Or abantu bagaca bazana Rafinha bakaca bavuga ngo umukinyi ngo yatsinze ibitsindo yatowe nka meilleur joueur wa La Liga kubera ko yatsinze ibitsindo vyinshi muri passes za Lamine Yamal n'izindi z'abandi ngo umukinyi ngo yatsinze ibitsindo vyinshi ngo muri Champions League ngo umukinyi ngo yataze assist nyinshi muri Champions League ngo ni Rafinha none ngo Yamal nawe aje gute weza ko kaje kano katamujya mu mutwe arakumva nyene n'ubundi mu mutwe ariko ikintu cyangaruka nkibaza penalty zaho ziterwa na Robert Lewandowski uno munsi baramwaka Robert Lewandowski ubwo burenganzira bwo gutera penalty cyangwa ubushobozi nico kibazo nari mfise nanje kubabaza garuke kuri Lamine Yamal nico kintu kico kigaruka mu mugwa FC Barcelona ariko ngaho rero ibi je ndabiharo muri ubu buryo kandi ndabitahura muri ubu buryo
bizoza gutuma twisanga Robert Lewandowski umwanya wiwe wo gukina mu kibuga uba muke cyane gusumba n'ubundi ni muke n'ubundi simwishi cyane June ya mbere ntiyayikinye June ya kabiri June ya mbere yo yaragwaye bavuze ngo June ya kabiri ashaka kuzoba yagarutse kandi azokina mugabo ni gakeri Robert Lewandowski azomara match yose kandi Lamine Yamal nawe mu byo yasavye Flick yaramusavye ngo umwanya wo gukina ukwiye kugira ngo ntangure match hanyuma ndanayimara burya nico kintu gikomeye hari nk'akaroro kamwe ridike uzurabe kenshi ujya mwana bazokunda kuvuga ngo ujya mwana atambuka nka se wiwe kenshi iyo akuze bavuga ngo atambuka nka se ngo umuravye ngo uramubona mwishu ngo mwibona ubona mume ngo ni se wiwe ujya mwana kenshi azoba yaragendanye na se kenshi umva baratambukana nimba babona ati papa arifata mu mufuko ukoko kuba kagenda guterera agenda naca bisubira uwo mwana niyakura kenshi uzosanga agenda uko nyene kandi ujya mwana bakunze kubwira ngo usa nase hanyuma se nawe akabona ati burya uno mwana turasa ni photocopy uzosanga abo bantu hari ibintu byinshi bahurirako burya navuze ikintu je burya Lamine Yamal no mugize ko makenga menshi kandi kanatsinda ndayekwe kuyamugira kumva umukinyi w'imyaka 18 17 ashobora kujya kwitangazamakuru akavuga ngo Klebe ngiye kuya Champions League ngiye kutanga igikombe cy'isi ku gihugu canje ku myaka 18 ibintu biri riske cyane ku myaka 18 biri riske cyane kubera ko itangazamakuru cha wiyumvira umugabo witwa Lionel Messi w'imyaka 26 27 amaze gutwara Ballon d'Or zirenga 4 yashika mu itangazamakuru zirenga 5 yashika mu itangazamakuru canke igihe aja kuri kampuni akavuga ngo equipe FC Barcelona ni nivyo turiko turabara ari gumenga naco zibabwiye mugabo hari umunsi muzozibura mukazicuza ariko acava uwo munsi nyine abasezeraniye ngo ngiye kuba igikombe cya UEFA Champions League bwaca baja gukina match imbere ya Bayern Munchen igihe baca batsindwa 8 kuri 2 bamaze gutsindwa mani Lionel Messi baramwatatse ku buryo nawe nyine yumvira ngo abo bantu dupfiki giye kuri stade ugiye he ugasanga Lionel Messi mu itangazamakuru bariko baramwataka mu buryo bukomakomeye ibi rero ukabona ngo Lionel Messi ari giye bimukora ko mu kibuga nawe nyine yari korakina Shiro nkaca nibaza ese ku mukinyi nawe akiri muto ataraca muri challenges nyinshi atarabamatiye atarakura neza mu mutwe ese ku munsi bamwatatse ko nazoshobora kubifata mugabo rimwe na rimwe ukabona ngo ntibiranamushikira kwaho ntibirabareka ntibiramubaka amaseka arakina yose yayigenjemo neza ntibiramubaka ngo Barcelona uretse ivangura rukoba gusa sivyo n'ivangura burya Lamine Yamal nibikomeye kubera ariko arigaragaza mu kibuga akora neza ubundi mu kibuga uri kurigenza neza ntibasora kuna kuraba nizera ibizomwonona cyane ni mu gihe azoba ariko aratakwa n'abafana nyine b'umugwi wa FC Barcelona rero iyi mentalite rero aka kantu niko kantu kambere natanguye kwibaza kuri Lamine Yamal kira kabiri cha nibaza ivya nimero 10 byo nta nivyo ngaruka ko kubera ko nimero 10 yayitoye yatse yansufati nivyo ni amateka kuri Lionel Messi n'abandi batandukanye ariko nta pressure hari nta mukinyi wundi wari guhira nimero 10 uvuge ngo araza kwifata neza kuri Lamine Yamal hanyuma kandi ibi ni ibintu bimwe binyereka ngo burya mentality ya Lamine Yamal hari suzumwa nkeneye kwikorerwa kugira ngo nemezwe neza ko Lamine Yamal yamaze gukura mu mutwe ari umukinyi atakibazo na kimwe yotegwa n'ibintu biba biri kubiramuvugwako cyangwa biba biri kubiracamwe equipe y'ibiri kwiracamo kubera ko Lionel Messi yarageze ahantu aho equipe yose iraba amaso ati Messi uri mu sokora iki equipe yadutsinze okay ndi Messi ndazakuva inyuma nshinga kukiza mu busatirizi kandi igisino ndagitsinda cyane ntange assist ibi bibiri akabikora muri match yose ubona ko Barcelona bose bari bamizwe mugabo Messi akabikora Lamine Yamal nivyo arashobora amaze kutwereka ko ashobora kugira action zitatu zishobora kuvamwe ibitsindo muri match imwe zine arashobora burya Lamine Yamal niga kazoburamwe akantu kamwe ushobora gufata ukavuga ngo iyi video zoyereka abantu bari bo bose akantu kajya ifoto mama Lamine Yamal ntayibura nimiburi buri kamwe canke tubera dukora muri match yaradukora dufoto twotwo ivyo ndavyemera nandi ari ariko nubundi cangaruka nkibaza eske Lamine Yamal ibi bintu uri kurafa izi responsibility zose ugomba kwikumurira kumenga ni nyinshi nandi nico kibazo rega nagira bwana Patrick ibintu vyose mengo ibintu byose bishoboka kwa Barcelona vyose vyoja ku mwana witwa Lamine Yamal umenga ni vyinshi ku myaka afise Jumenga yarafise ibintu vyinshi byo kwiga kugira ngo amenyere no gufata iziritse amenyere iyi pressure ashobora gutegwa kubera ko Cristiano Ronaldo yarigeze kuvuga ngo mufise amahirwe mwarose umwana mwiza yitwa Lamine Yamal idasanzwe mugabo itangazamakuru mugabanye ku rusaku
umanze mumere nk'abamuretse muhe ikibanza ciwe akore ku ruhande rwiwe ntagume yiyumva itangazamakuru bose bamuvuga yiyumve nk'umustar arenze akiri muto manze mumureke we yaramaze kubona ko ari we mustar ahubwo na Espagne usifise Cristiano rero yaravuze ngo manze mumureke mumushire gato nyuma y'itangazamakuru mureke kumutera pressure akoze ikintu kibi mwese mu itangazamakuru mugende mukubite kubera ko ibyo bintu biradekuraje umukinyi rero ibiro ndavyibaza eguri kuca mu bihe vyiza vya FC Barcelona navuga ngo nziza wazanye ku giti cyawe mwagiye muri Europa League mugabo ukabona ngo wewe hari ikintu wakoze gikomeye muraje muri Champions League mwitwaye neza mugura bonye neza ngo nivyo barandiyanye ivyo bitsindo barangiyanye mu assist nako barangiyanye bariko barangiyanye ubwo bushimwe bw'abameyere joueur mugabo Jindi Lamine Yamal nabaye hejuru kurota abandi SK igihe club nawe izobigukeneye kakubura igihe club izoronderwa umusaruro ikawubura eswe Lamine Yamal uri play yo kwasimizo hole nka wa mukinyi bategerezwa guca barabisha ko ibitutsi byose kumwe babikorera ba Messi na ba Cristiano Ronaldo ibi rero navuga ngo nivyari ibintu vyiza je kubganje kuri Lamine Yamal nivyo bizomufasha tsindi bitsindo vyinshi atangizo assist ziwe nkuko bisanzwe kandi azofasha equipe FC Barcelona kuba nziza mugabo igihe Barca bizohinduka gatonye bizomugwako je kubganje iyi responsibility nizo ni nziza zizomuha nivyo bushimwa twari inzo Ballon d'Or mugabo izo Ballon d'Or Lamine Yamal acari muto arafise amago yo gutwara na Ballon d'Or zitandatu mu myaka witwa yakabaye yitonda akazobitwara abimerita yamaze gukura ari matire mu mutwe muga karika barawandutse bariko barasaza bakamuviraho akabayobora bakamuviraho barafina akabayobora bakamuviraho kubera ko Messi nyine yakoze ivyo uwo Messi ariko ararabira ko yatsinze ivyo bitsinda gatanga nayo Manchester agatwara ubwo bushimwe yamanje kuba mu gitutu c'abandi bakinyi akora zineza ngo ndakora vyiza kuruta abandi mugabo je ndaza ko bancecetse nitundiye hariya baraza kunyinjiza igice ca kabiri ntigera naje no mu binyamakuru buriye umugabo witwa Cristiano Ronaldo Leo Messi ntabwo yigira aje mu binyamakuru Messi niyaje yavugaga ki kabaho ubundi yevyerekana mu kibuga ziwe Cristiano Ronaldo nawe yabaye wa mukinyi akina muri Manchester United zineza ngo ndaza kwicariko akaza afise ishavu akaza ari umukinyi ubona ngo arabona ngo Alex Ferguson ugomba kumfunya agomba kungira ibi nibi yakina hagati mu kibuga jewe ndabira wagumye nyicereka ku gatebe match zigira kuri 70 ndi ku gatebe mugabo ndaje mbaye mu bakinyi batsinze ibitsindo byinshi kuruta abandi ndi hagati mu kibuga Alex Ferguson aramureka aravuga ngo idoge mugabo nta kibazo na kimwe uricara nyine impaka Sezirahera wicara arabakinyi bahari nabo tukikeneye ko badufasha bari mu kibuga we mirundi barahari bakore uricara uraza kwinjira mu kibuga usubirire ukora ivyo bintu vyawe hanyuma na muri ndurira kibanza aramujana kuri nimero 9 ndetse no musatirize kuri nimero 7 aramuha n'ijya nimero isanzwe yambara nimero 7 aramuhanura kuvuga na Ballon d'Or hari yiwe ya mbere mugabo nuvuga ngo ico gihe niwe yarafise amahitamo yo kubikora aya mahitamo Barcelona nta muntu numwe yafise yo kwicereka Lamine Yamal wakinisha undi mukinyi kugira ngo yigishe Lamine Yamal ko akwiye gukina kanatsi ndasinzi ko bava banakizanye ngira ngo mu isi yo bava yigira muri zo za Paris Saint-Germain n'izindi zitandukanye numero novuga ngo maturité ariko ayifata kiri mutonya ariko afata ishingana kiri muto bimwe Neymar Junior yashaka gufata kiri muri Barcelona akiri umwana muto akigomba kuja kubikora muri Paris Saint-Germain agaca sanga kariyeri yo warayishe rero iyabana ruhano Lamine Yamal nobwiye ngo manzurekere wandotse kabitere manzurekere afina bitere ego izo kufura ko zabuze umuntu numwe azitera Endo zitoru zitere kubera ko urabishoboye je nk'umukinya kinisha bafatse ndibisindo kujya mbona umenga kufura ni sawa muga penalty zireke bazitere kufura nivyo zabuza bazitsinda muga penalty nta numwe ariko aranayihusha bareke bitere bananura bareke bitere barafina ibitsinda masite tuzobibona uriko witwa no munsi umukinyi wa kabiri abereye Ballon d'Or atavye ivyo bitsinda ufise wifite to assist kandi ukabona ngo si assist nyinshi ziruta izabakinyi bose bateye bamametsera bateye assist nyinshi muri za Premier League bateye 18 gutyo mugabo niwe ariko baravugwa ariko Lamine Yamal ufise 13 muri La Liga mugabo kano kanyuri witwa umukinyi yitwaye neza kuruta abandi uri kurashirwa mu ico kibanza reka ico uwo mwanya wawe umerite hanyuma umunsi umwe uzotsinda ibitsindo 10 utange assist 12 utware Ballon d'Or Lamine Yamal ndamutahura nk'umukinyi ari kuri pressure yifuza gukora ibintu vyiza hakiri karakiri muto umusasha ku myaka 18 nivyo niwa mukinyi akunze kuba akaravugwa cyane ku myaka yiwe 17 nta wundi mukinyi numwe kuri nosi y'umupira w'amaguru arabikora ku myaka yiwe rero anifuza kumure gushika ku bintu ku bushimwe butandukanye nk'amabarodo ndetse n'ibindi hakiri kare kuko tugegeje kugaruka kuraba amateka ni uwuhe mukinyi amaze gutwara barodo ku myaka 17 ntawe 18 yabaye ntawe hari ariko no musirira Lamine Yamal ni ndamuta ataranagera ego nivyo no munsi akaravugwa ngo mu bakinyi bashaka kumerita gutwereka
ari harura akoreye kuko usanga bafite ibisindo byinshi ku musumba rero no munsi ari kuri nyashoboye gutsinda ivyo bitsindo ndashobora guharurwa muri babakinyi batahukana ubwo bushimwe bwa barodoro kuko no munsi kanatsinda uravye Lamine mari godi cyane agerageza gukina nk'uburondera ipoto cyane gusumba uko agerageza gukina nk'uburondera abakinyi bagenzi be ndavuga ati Lamine Yamal sinovuga ati ibi bintu akabikora ngo nuko abona cyane abishoboye gusumba ahubwo je ntabura ko ibi bintu akabikora hari pressure kanaka uno mwana akiriko yo kumva ko yoshika ku bintu yo kumva ko yoshika ku bushimwe bw'amabarodoro n'ubundi butandukanye hakiri kare je Lamine Yamal ndamona warashiba nk'umukinyi mwiza aruta gukina abandi bakinyi bose muri club ya FC Barcelona aruta gutanga pasi buri mukinyi wese wa FC Barcelona muri kino gihe canke no mu myaka 3 canke nirenganye niwe wa mbere Lamine Yamal afise uburyo atsinda ibitsindo vyiwe nk'abakinyi cyane bakinisha bafu bajya ba Marco Asensio uravye ba Agiye bose n'abakinyi uvuga ngo bakinisha bafu kandi ukabona yuko n'abantu bakina ibintu bimeze neza cyane gose ariko ikintu citwa responsibility ku mukinyi nivyo kiramufasha cyane canke se ni ikintu kimeze neza cyane ariko ari gihe kimukorako ari gihe gishobora no vuga ngo kumubera intambamyi yo kwitwara neza mu kibuga kubera ko azi neza ngo uyu munsi bantutse cyaje barantuka kubera ko babizi neza ngo ni jewe ndi hejuru kuruta abandi rero kubganje Yamal nivyo n'umukinyi mwiza mugabo ibintu ntivyari bibereye cyane yuko ashoka yita mu bintu byose vya Barcelona ngo aje biyobora nuko ati ntabwo yoshobora kuba yita mu bintu byose vya Barcelona gishaka kuba ariko arabiyobora yari inkuru ruvuga ngo ikiravuga ku mukinyi akiri muto yitwa Lamine Yamal anavuga ko ashobora guhabwa anavuga ngo ashobora gutera ama penalty akongera agatera na makufra nawe uriko dukurikira nawe nashaka kuri YouTube ashobora kuba wandika ukaraba mbega witwa Lamine Yamal muri kano kanya bahageze cyangwa bahagere ko ashobora kuba yoba mu bakintu uvuga ngo ashobora gutera penalty hamwe na makufra nuko bimeze ariko kandi utarava kwa Barcelona amakuru uvuga ngo duteza kuba turavuga vyanka bikunda witwa Marcus Rashford niwe yagikubaganira n'ibinyamakuru aravuga ngo ntabwo abona ikintu na kimwe cotuma equipe FC Barcelona kugeza muri kano kanya idashaka gutwara ibikombe bitandukanye vyose bikinirwa ku mugabane w'abandi mugana w'Uburayi kuvuga ngo equipe FC Barcelona itwara La Liga equipe FC Barcelona itwara Super Coupe equipe FC Barcelona itware Champions League FC Barcelona itware ibikombe vyose bishoboka witwa Marcus Rashford araje muri Barcelona niwe kuvuga amajambo akomeye yanavuze wanashaka amajambo avuga ngo ndabona witwa Lamine Yamal ko ashobora kubazo mu bakintu uvuga ngo bazotwara Ballon d'Or muri kazoza unagiye ashaka kano kavuga ngo nta kintu na kimwe abona cyotuma adashobora gutwara ibikombe bitandukanye cyane ibikombe byose bikinwa ku mugabane wa Buraya Barcelona ndakeneye mu ndabiri no nyubako ya Barcelona mu ndabiri abakinyi bafise mu ndabiri n'abakinyi n'indi migwi itandukanye iri ku mugabane wa Buraya aho ndaza kuba nisunga cyane muri Champions League ku mwaka weze hoho ikipe FC Barcelona yatwaye La Liga itwara Super Coupe ya Espagne yonga itwara igikombe cy'umwami witwa Rashford rero araje avuga ngo Barcelona y'uno mwaka ndayibona mu ishusho izoshobora gutwara ibikombe itwara ibikombe byose bikinirwa ku mugabane wa Buraya ndakeneye munjirire basore Barcelona Rashford byo yavuze biraza kuba bishoboka ubwo bushobozi bwa Barcelona bwo gutwara ibikombe byose byanabananiye wanashaka abona ki imyaka ishaka kuri 10 bientôt kuri imyaka 11 batazi gutwara igikombe cya Champions League Barcelona harageze ko itwara ibikombe squad yabo iruzuye squad iruzuye bafite abakinyi benshi kandi beza bafite abadefenseur beza bafite abanyezamu beza bagira kuri babiri ndavuga Chelsea ndetse n'umugabo yitwa Juan Garcia bafite na nyakipe na muri kano kanya tarasoka muri club kubganje no vuga ngo ntoca nza kuvuga ngo umukinyi wa club yitwa FC Barcelona kanatsinda bafite hagati mu kibuga office Ronaldo Araujo office Pau ku Barcelona vuga ngo Araujo numwe mu je nivyo yabaye umukinyi no vuga ngo yakoze amakosa muri Barcelona kandi benshi bamwagirije ngo Ronaldo Araujo ngo wadutsindishije imbere ya Paris Saint-Germain ngo wadutsindishije hajya hari imbere yande Champions League imbere ya Inter Milan muri match retour mugabo Houston canke Riddick ni kangahe wabonye
umumenyereza aramparasa umunyezamu mu kibuga ibyo bintu gake kaba atangize ikibazo cy'imvune gake kabaho none ni kangahe basi defenseur central erga ni nk'umunyezamu ni wa mugabo canke ni wa impamvu burya bataramparasa umunyezamu nuko umunyezamu y'umwinjije asubiriye ajya kiri ko arishusha bashobora kumujaniranya atarabitora neza hanyuma agatsindwa igitsinda ujya mwanya mara mu kibuga yishusha niwo mwanya utuma umunyezamu bategerezwa kumurikira mu kibuga kugira ngo ntihagire ikosa rishobora kuba ritsindisha club rero guca ufata umudefenseur central ukamuraplasa imbere ya kipe nka Paris Saint-Germain ije igutera pressure iza kukuzuza inguvu na Chelsea Paris ntiyareje kubagombora ibitsindo bibiri wabatsinze muri match retour muraje murakinye hanyuma irajigira ikugombora ibitsindo Ronaldo Araujo urinjiye mu kibuga utanze penalty okay ukoze ikosa mugabe iryo kosa wakoze imbere ya Paris Saint-Germain ndavuga Paris Saint-Germain bwa mbere ya imbere ya Paris Saint-Germain burya yakoze ikosa ryo kugega gasore kitwa Bradley Barcola kamaze kwinjira muri surface de réparation kagira gatsindi gitsindo ahubwo bateye kufra yabaye oya no kuvuga umupira bateye Barcola aje imbere ya Araujo hanyuma Araujo hakumureka ngo Barcola atsinde okay ndavyibutse hakumureka ngo Barcola atsinde Ronaldo Araujo aje kumufata aca mutahasi hanyuma aca maharuje baca bana penalty ajye nako kufra yari kufra yabaye kufra beshi baca baramwataka baravuga ngo Araujo wari kumureka hanyuma ico gitsindo kimwe akigwana na Gardie ngo akagira kuno Irike Gundogan waceja kuri kuma media arabivuga je kubwanjirira mvuga ngo hari gihe umuntu mwagiriza ikosa kandi ataramirita kuryagirizwa burya mu mutwe w'umukinyi iyo umaze gukina iyo umaze kuja mu kibuga none iyo nari mu kintu kana k'ici kibazo ukaraba hari situation wisangamwe udashobora kuronka inyishu mu gihe utari kurafashanya n'abandi rero gukora ikosa rimuhesha ruje kugira ngo atabariza mugiwe yarazi neza ngo ndakoze ikosa mugabo hari gihe batonarimanira kubera kuravye Barcola ukuntu yaciye anamera nk'uwigirishije nyine arigwisha bikomeye bacaza mu haruje nuvuga ngo nikosa je kubwanje ntumwagirije cyane ngo nikosa yari rikomeye hanyuma karaba nikosa yakoze imbere ya Inter Milan yinjiye asubirira ikipe iri kuri pressure bariko barayigombora ibitsindo bibiri baramaze kubigombora umugabo arinjiye mu kibuga nako bari bamaze kubagombora kimwe umugabo arinjiye mu kibuga bagombora icya kabiri n'icya gatatu umugabo ugerageje kuraba n'ivyo yakoze ikosa mugabo sikosa ryagaragara cyane gose ahubwo Araujo yinjiye FC Barcelona iri imbere ya Inter Milan kuri kimwe kuri byari bitatu kuri kimwe batari bibiri Barca yari ifise bitatu ku busa yari yarose muri match hanyuma match arabwo baranganyije bari banganije match retour baba bafise bitatu kuri kimwe match retour baba bafise bitatu kuri bibiri okay bari bafise bitatu byasaba reko Inter Milan yo igombora kugira bace baja muri prolongation rero baca baragombora ku ikosa rikozwe na Araujo baca baja muri prolongation rero baca batsindirwa muri prolongation haje Araujo ntihamuciye ku bitsindo bigera kuri bibiri byari bitatu kuri kimwe yakoze amakosa cyaraje cinjira kimeze nk'ikimuciye ko cuno mugabo witwa Dumfries bafatanye umupira wa muca kwa Araujo Dumfries arabatsinda hanyuma n'icya gatatu bacagirije Araujo kubera ko niwe yarafatanye n'umukinnyi yabatsinze rero kubwanje novuga ngo impamvu burya aba defenseur badakunze kuba remplacer nuko iyo umuramplaceje yisanga mu bihe novuga ngo bitamworoheye mu mutwe kubera ko ntiyatanguranye n'abandi urukino rukiri muri mudu ntoya rugifisa akariro gake rero Araujo je kubwaje no mwitumwe wa defenseur beza rero kuba umufisi kwa office na Pau Kubarsi batweretse ko bashobora kugira dio imeze neza cyane gose na cecena mu rukino rwa Amerika nubwo atakintu kinini gwabahaye muga byaranyeretse ngo ari ivyo Araujo aza akuzuza umugabo witwa Pau Kubarsi hari ivyo Pau Kubarsi aza kuzuza Ronaldo Araujo binyereka ngo iyi defense yoba nziza cyane gose mu gihe boyiha umwanya hanyuma kandi bakaba bafise ku mpande Eric Garcia Jire Kunde Bardena Martin canke nakagasore ka Geoffrey Tolens hagati mu kibuga kagira bajya bakinyi ba Pedri hagati mu kuri sisi bande n'abandi bagiye batandukanye mu satirize kujya nyine bameze binyereka ngo yabakinyi bose baba kuri some canke baba ku rugero rwabo gwiza Barcelona yategezwa kuba muri equipe ziri kandida mugabo ikintu cyo kuvuga ngo Barcelona ngo gigucutwara ibikombe byose kubera ko ngo ufise equipe no baninyuye ko equipe nka Liverpool ifise abakinyi nk'abifise no baninyuye ko equipe nka Manchester City yari ifise ibibazo bitandukanye muri seziheze yamaze gusinyisha abasore nka Legendas ashobora kuza kugina match kubwo hejuru afise Ryan Cherki umwe mu bakinyi ngo bafise impano zidasanzwe urano ko baramiriye amara bakina Ryan Cherki nukunyene nimwe n'ubuhinga babafise ugiregeje ukarabana abasore bagiye batandukanye ba Phil Foden n'abandi benshi bagiye batandukanye urabona ngo iyi equipe by'ukuri ifise squad ifise ibiharuro bidasanzwe kubw'ivyo rero cyari kubwanje novuga ngo ego Barca urakomeye mugabo ufise challenges zikomeye cyane kubera ko izindi equipe zose mwakina ari ntonya
ziyubatse za Chelsea ziyubatse za Liverpool ziyubatse za Real Madrid nazo nyene muri kumwe muri La Liga nikindi kintu gikomeye cyane gose utegezwa kumanza kurengana kuko Barca bahiganwa na Real ku gikombe ca La Liga muga mu mupira w'amaguru wo kwisi Paris Saint-Germain iracahari nubwo yatsinzwe kujya cyari kwinganya na Tottenham iracari ekipe ikomeye Manchester City yikomeje Bayern Munich yaguze Luis Diaz ko batsindira ibitsindo muri match za mbere bikomeje zindi zikomeje za Liverpool za Chelsea ntawe wize ko ingene vyo gishobora kugenda zimanu none Manchester bambe umo zibira na bambe umo je ko bwanje mvuze kino kintu Barcelona ni equipe nziza mugabo numwe mu bakandida bari for bo gutwara igikombe ca Champions League sinovuga ngo n'umukinyi niyo equipe ngo igiye gutwara ibikombe byose cyane ariko uwitwa Rashford wewe ntiyavuze ngo bafise amahirwe yo kuzitwara ahubwo yavuze ngo bafise ubushobozi bwo gushobora gutwara ubwo ubukombe byose nubwo barashobora bafise ubushobozi nje mvuga amajambo yavuze bafise ubushobozi no kuvuga ko barashobora so uvuga ngo bategerezwa barashobora kugitwara ico gikombe ndana amajambo yavuze neza mu bushobozi so kuvuga ngo yavuga ngo dutegerezwa gutwara ibikombe byose niho yababeshi mugabo bavuze ko dufise ubushobozi je ndemeza neza a 100% ko Barcelona bafise ubushobozi bwo gutwara ibikombe byose bariko barakinira wewe reka yavuze nkuko yavuze simbone ikintu na kimwe cotuma tudatwara ibikombe byose uno mwaka kuko vy'ukuri umugwi uriteguye gutsinda uvuga kugeza muri kano kanya uwitwa Rashford je karavuga kugeza muri kano kanya akavuga yuko kugeza muri kano kanya equipe yitwa FC Barcelona ifise ingufu zose ntabona impamvu nta kintu na kimwe cotuma adashobora gutwara ibikombe byose byo ku mugabane w'Uburaya ruvuga ngo ntibashobora nta kintu na kimwe cotuma je kubrangira aremeje neza ko Barcelona gutwara igikombe reka ndakivuge kuno Barcelona sinovuga ikiri contraire kubera ko ubushobozi barabufise bwo kubitwara kandi wanashima byose kubera ko banabuze Champions League ku kanyuma mwaka weze ariko man si Champions League uri kurambwira vraiment ngo utegezwa gutwara biragoye kuvuga ko utegezwa gutwara na Liga bari beza muri ntibari beza cyane bari beza n'abandi La Liga barusha Real Madrid amanota ngahe ane nane yonyene nawe nyene batsindwa Clasico batsinze Clasico zibiri zose batsinde ino equipe Real Madrid muri Espagne biroroshe gutwara igikombe cya La Liga kuko itsinze Clasico zibiri hafi mu bice 60% uza kuba ufise igikombe cya La Liga mugabo Champions League uraza kugera huitième de finale bakubita Liverpool huitième mu birameze nk'ivyoroshe kubera ijya forum biroroshe ugasanga bije ni migwi 8 ya mbere huitième de finale bakubita Liverpool uce wisanga karuhura na Inter Milan uce wisanga demi uhurana nako nka Bayern canke equipe muri yo mu Bwongereza aho hantu rero ndakubwije ukuri niho hantu hambere hagoye Champions League iragoye itandukanye n'indi migwi yose ko ukibaza ndetse n'ibi bikombe rega ubu bwa Copa del Rey uza kwisanga usabwa gutegerezwa gutsinda Real Madrid kugira ngo gatware kubera ko muza guhurira muri finale La Liga nayo nyine utegerezwa gutsinda Real Madrid aller retour tsinda ile classique rero kandi ndakubwije ukuri Real Madrid yikigeye Real Madrid yari y'umwaka uheze bafite abakinyi bari ikomeje baratandukanye n'abari ko barakinwa mu mwaka uheze nivyo shobora no kubatsinda wanashiba kubera ko twarabona Barca tsinda rero turu Real Madrid harimo Cristiano Ronaldo harimo Benzema harimo na Gareth Bale mugabo jida kubwije ukuri hategezwa kuba challenges zikomeye kugira ngo twari igikombe kiragoye nikibaho ku buryo bushaka kuvuga ngo nta kintu nakimwe cyo tubuza gutwara igikombe nibibaho ibi ivyo nibibaho biragoye kuvuga ni equipe candida ari fo mugabo numugwi uri mu yindi migwi yavuze akarorero uravye urukino FC Barcelona yatsinzemwo ndavuga uno mugwi wa Rayo Vallecano na Korea ya Mallorca wa Benfica Benfica muri Champions League imwe bitatu bine bitatu ubine bitanu uravye urukino FC Barcelona yatsinzemwo bine bitanu ukacongera ukaraba urukino FC Barcelona yatsinzemwo Borussia Dortmund imaze imyaka igera kuri 3 idatsindirwa imuhira woje gutahura ko FC Barcelona yotsinzwe kujya kuno na Inter Milan Chundabira iko niko karorero kerekana ko Inter Milan igatsinda Barcelona igacija kujya n'imbere ya Paris Saint-Germain kujya n'imbere ya Paris Saint-Germain igacikubitwa na Chelsea ni reality ya football biragoye rero kuvuga ko ibikombe byose utegeza kuvyegeranya nivyo urarekure kuvuga ati ndafite ubwo bushobozi bwo kuzoba mu migwi ifite ubwo bushobozi bwo gutahukana ivyo bikombe ndi mu bambere atari mu bakandida bari 4 bakomeye atari kuvuga ngo ibikombe byose ndavyegeranya ico kintu kiragoye nuko ni witwa Mark Rashford novuga ngo umukinyi mushasha w'ino equipe ya FC Barcelona
hano bariko aravuga yuko ekipe yitwa FC Barcelona kugeza muri kano kanya ari ekipe iteza kuba itwara ibikombe vyose bikinigwa ku mugabane w'Uburaya, ndavuga Champions League kina na Monede Club ndakunda ishyira kuko nayo irimo muri forume yabo shasha no munsi irimo nayibagiye nayo oya ntirimwe kubera ko uno mwaka ntizokina bakina mu myaka ibiri ya nuko ahubwo mu myaka ine nuko mu ibiri mu myaka ibiri ni nka mondial hari igikombe ni nka mondial ahubwo bariko barasaba yuko zirakinwa